Yesu ashimwe. Dusangira aya majambo dusanga mu gitabo cy'Imigani igice cya 13 umurongo wa 22 haravuga ngo umunyangeso nziza aragana abuzukuru, ariko ubutunzi bw'umunyabyaha wabuziganirijwe abagororotsi. Dusangira ijambo rivuga ngo ingeso nziza ni umutahe. Abavyeyi bararaga abana babo ibyo baba bafise. Hari abo baraga imiduga, hari abo baraga amatongo, amazu n'ibindi bitandukanye, ariko burya kiragi ni umutahe. Bavuze umutahe ni ukuvuga ikintu cibanze ubuziga ko kizokuzanira inyungu. Iri jambo dusomye riravuga ngo umunyangeso nziza aragana abuzukuru. Iki kintu cyane nkoze ku mutima cyane, kubera iraga abavyeyi baturaga arige rigarukira ku bana bawe. Abuzukuru uhazosanga ntibashikiriwe canke abuzukuruza, ariko ingeso nziza tuziraga abana, tukaziraga abuzukuru, mbere n'abuzukuruza, ukurunganwe ruzogenda rurakurikirana. Wibuke yuko ingeso nziza tuzitanga mu maraso. Inyifato tugira ariko tuziha abana bacu biciye mu maraso, bisigura ngo bica bigenda birakurikirana. Hanyuma usomye mu Migani igice cya 20 umurongo w'indwi haravuga ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe hahigwa abana azosiga. Bisigura ngo no kugendera mu gutungana ni umutahe. Utuma abana utahaye imodoka, utahaye inzu, utahaye ikiko sivyo batubwiye, basigara bahiriwe. None mwumva tutakwiye kugororoka tugatungana kugira abana bacu basigara abahigwa, basigarana uwo mutahe udasanzwe udahomba, kandi ushikira n'abuzukuru n'abuzukuruza, ukurunganwe ruzogenda rukurikira. Bavyeyi, tugira ingeso nziza kuko n'umutahe mwiza cyane dukwiye gusigira abana bacu. Kandi mwama mubibona, hari abana basigara ukadusanga barahuye n'umuntu arababwiye ngo wewe uri umwana wa naka, ndakugirire neza kubera so nawe yarangiriye neza, canke yari umunyangeso nziza, canke yaratunganye, ugasanga arakugiriye neza. Hariho n'igihushane abana bagirirwa nabi bazize ingeso abavyeyi bari bafise. Ico abavyeyi tukigora tukagira ingeso nziza ku neza y'abana bacu, ku neza y'abuzukuru n'abuzukuruza bacu, kugira ngo dutegure urunganwe ruzokurikira, turuhe umutahe mwiza utazohomba wo kuba turi abantu batunganye canke turi abanyengeso nziza. Rero bavyeyi, tugira kigoro tuba abanyangeso nziza, twongere dutungane imbere y'Imana, kugira ngo abana bacu tubarage ibintu bizotuma basigara bahiriwe, atari ibyo baryaniramo. Iyo miduga boyijyaniramwe, amatongo, amazu bakabijyaniramwe, ariko nibo baraga ingeso nziza ntibazobijyaniramwe, ahubwo bizobaha ibintu, ibyo bintu byose bazobihabwa n'ingeso nziza. Kuko ufise ingeso nziza biguha abantu nabo bakaguha ibintu, hanyuma ukaba umutunzi ahiriwe. Nuko rero numva icyo twobaraga abana bacu cyambere no kubaraga ingeso nziza, tukabaraga gutungana mu kubaho kwacu, niho bazomererwa neza bakagira amahirwe. Nuko rero Yesu abahezagira.